Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudendeye Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora mutoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turayanyarukira tuyatangurire muri Burunga aho umukuru w'imbonerakure yaraye anyurujwe kuri uyu wa kane uhezwe. Naho mu yandi makuru kandi ubutare bw'Uburundi ngo bushobora gutuma Uburundi bugatunganirwa. Aya makuru nayo mu kanya kuri Bwidonido turayagarukako. Aho kugira ngo igihugu gishike kumona kazoza ngo Uburundi busabwa kuba bufise indongozi iz'akarorero ngo kubarongoye mu bisata byose, mwirinde kandi ngo ibiturire, bahimiriza kurima kijambere ndetse no guca imikobeko kandi ngo murime n'ibiterwa njabuka amazi mubitangiye gufata nkama igisata c'indero ndetse n'ic'isuku mu gushira mu ngiro amabwirizwa akinginga ngo habe ndetse no gusenyera ku mugozi umwe muri vyose ngo ntimube ba nyamwigendako. Ivyo rero bikaba byashikirijwe kuri uyu wa 18 Munyonyi w'umwaka mu nama ya General Brigade Aloyizi Ndayikengurukije buramatari w'intara ya Bujumbura. Ayo makuru yose nandi ni mukanya kuri Bwidonido turagaruka tuyabashikiriza. Kaze rero mu makuru yacu ku buryo Bwidonido tugiye guhera kubiriko biravugwa muri Burunga aho umukuru w'imbonerakure yanyurujwe kuri uyu wa kane uheze. Abiwe ngo ntibazi iyo Ferdinand Nsabimana yajanwe kuva kuwa kane igenekerezo rya 13 Munyonyi w'umwaka. Amakuru batanga yerekana ko uyu mukuru w'imbonerakure muri zone Buringa yafashwe nk'uko abandi benshi bamaze kunyuruzwa muri iyo zone. Hasigaye kandi kumenya ko we asosubira kuboneka, abiwe barihebuye bitavugwa. Ferdinand Nsabimana yoba ari hehe? Ferdinand Nsabimana ni umugabo w'imyaka 41 avuka muri village ya Kane komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Yahahora yigeze kuba atwara ico bita ikibanda ca koperative aho muri village ya Kane, hanyuma ahabwa kurongora imbonerakure so muri zone yose ya Buringa. Zone Buringa yarabayemwo amarorerwa menshi kuva muri 2015. Abamaze kunyuruzwa bakaburwa irengero ni benshi cane. Abahora bakarirwa kurusha abandi ntibanywanyi b'umuganga CNL, aho nabo ituvuze abafatirwa bavuye gushingura uwabo muri Gitugutu 2015, hanyuma baca baricwa. Imbonerakure zaragize uruhara rukomeye muri ayo mabi yose. Ifatwa rya Ferdinand Nsabimana hari kuri uyu wa kane w'indwi iheze isaha 10 z'umuhingamo. Ferdinand Nsabimana yari mu nama hamwe ndetse ku kibanda ca koperative muri village ya Kane. Niho kandi haza umugabo atamenyekanye ahamagara Ferdinand kuri telefone, arasohoka baraganira umwanya mutoya, biboneka ko uyu mugabo yariko aramusamaza. Bakiriko barayaga niho haza imodoka kamyoneti double cabine Toyota Hilux yari ifise ibiyo bitabona irimwo abapolisi. Imodoka irahagarara aho ahagaze. Ferdinand Nsabimana bamusaba arurira co kimwe na wa mugabo bari bahagararanye. Ferdinand baciye bamwaka telefone, imodoka ica ivaho yiruka cane. Abari ngaho bavuga ko yabashoboye kuyifata plaque kuko batashoboye kuyifata plaque ngo mu gacerere kadasanzwe. Mu mwanya wa mbere kandi ngo ntawamenye ko Ferdinand Nsabimana anyurujwe. Abantu batoye akenge bamutelefone bakumva telefone zarazimijwe. Abagenzi ba Ferdinand Nsabimana baragerageje kurondera umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura, Alexandre Ngoragoye, ngo abafashe kurondeza uwabo. Abatwandikiye bavuga ko yabishuye ko ivya Ferdinand Nsabimana atavyo yakora ko akora ko adakeneye ko ngo nawe nyene aca
amukurikira. Birumvikana ko Alexandre Ngoragoze afise ico azi ku banyuruje Ferdinand Nsabimana nico bamuhoye. Abaryango ba Ferdinand Nsabimana baragiye kurondera mu busho bwose bibaza barabura. Barageze ndetse no mwiperereza i Bujumbura babwirwa ko uwabo atari yari. Ubu umwiheburo ni mwinshi cane mu muryango wa Ferdinand Nsabimana. Impanuro iyo turiko turabatabariza abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo, hari benshi mu banywanyi ba CNDD-FDD bibaza ko vyerekeye abava mu yindi migambwe gusa, ariko kandi turanamaze gushira habona abanywanyi b'uwo mugambwe nabo nyene banyurujwe n'iperereza kandi batigeze basubira kuboneka. Birabambaye rero ko abarundi bose botahura ko mu gihugu kitagendera ku mategeko ata numwe aba akingiwe, umwe wese arashikirwa, ni ikibazo c'umwanya gusa. Gufata uwo mutabonana ibintu kumwe ukamukoza ico ushaka biraryoshe, ariko kandi akeshi uba wiyibagije ko uba uciye inzira ko nawe uzogirwa gutyo atacamira. Mu gihugu kimeze gutya burya na perezida ntaba akingiwe. Uyu munsi baramubyina ariko ntazi ko ejo bazomunyuruza. Umuntu afise ico yagirizwa nahagarirwe neza, maze babanze bamwereke ubutungane, najanwe mu kibanza kizwi asambishwe, nimba apfungwa ajanwe mu gasho canke mw'ibohero rizwi, mu nyuma aje imbere y'abacamanza aburane. Ubwo nibwo butungane, nico gihugu kigengwa n'amategeko. Ntankeka ko Ferdinand Nsabimana yasomye kenshi inkuru zivuga gutya ku bandi akabona ko turiko turafasha abansi b'igihugu. Uyu munsi rero nimba ikiriko nta nkeka ko hari abiraza ko nawe aribaza ko nawe twoba twamutabarije. Ni benshi kandi babitahura bibageze ko ese Imana yo murinda ntiyicwe nk'uko abandi benshi batwawe gutyo bagiye amazimanyongo. Naho kugira ngo igihugu gishike ku mbona kazoza, ngo abarundi basabwa kuba indongozi z'akarorero ngo bo barongoye mu bisata byose, mwirinda kandi biturire, ngo bahimiriza kurima kijambere mu guca imikobeko, kandi ngo barime n'ibiterwa njabukamazi, ngo mu bitabigiye ngo batibagiye kandi no gufata nkama igisata c'indero ndetse n'ic'isuku mu gushira mu ngiro amabwirizwa akigenga, ndetse ngo habe no gusenyera ku mugozi umwe muri byose, ngo ntihabe banyamwigendako. Ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa kabiri wa 18 Munyonyo umwaka mu nama General de Brigade Aloys Ndayikengurukiye buramatari w'intara ya Bujumbura yagiraniye n'indongozi zose za komine Bubanza kuva ku bakuru b'imitumba. Mu kiyago yagiranye n'izo ndongozi, buramatari yagumye agaruka ku ntumbero yo kwisunga imbona kazoza. Yashimye intambwe komine Bubanza igeze ko, acasaba indongozi zari ngaho kubandanya kuri uwo murindi, ndetse na cane mu kurema ikintu co korekana inguvu zabo ndetse n'izabo bakoreye mu ngata, ngo igihe bashikirizwa ayo mabanga badasize ndetse inyuma ikibazo c'umutekano, kuko ngo umwasi ntaho yagiye. Babandanye kandi ngo bahimiriza ku kijanye no kubumbatira amahoro n'umutekano, akizera ko ngo bigenze gutyo bazoshika kwihangiro biyemeje. Tubamenyesha ko komine ya Bubanza ibaye iya mbere igendewe na buramatari mu ntumbero yo kugiranira ikiganiro n'indongozi kugira ngo intahe arongoye ize ishike ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere muri 2060.
naho ngo ubutare bw'u Burundi bushobora gutuma Uburundi bugatunganirwa mu gihe igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kiboneka nk'icahagarukiye igisata c'ubutare ndetse hagatorwa ubutare butandukanye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Umusesanguzi yashoboye kugira ubushakashatsi mu bijanye n'ibyo bisata c'ubutare gihagaze neza. Mu byo yashikirije yavuze ati ngibi bimwe mu biranga igihugu aho igisata c'ubutare kimaze gushinga imizi nk'uko umusesanguzi yabibonye. Ica mbere, igihugu ngo cinjiza amafaranga menshi biciye mu makoni ndetse no mu bigurishwa hanze y'igihugu. Ica kabiri, ubuzi buravuka ku benegihugu b'abashomeri. Ica gatatu, iterambere ry'igihugu ngo iterambere ry'inyubako rusange biri ku rugero ruhanitse, amabarabara, amashuri ndetse n'amavuriro. Naho ica kane, abantu baravugwa ku buntu ngo canke ku mahera make n'imiti ikazimbuka. Ica gatanu, amafaranga menshi y'agaciro yinjira hashowe ubutare. Ica gatandatu, iharurwa n'iterambere ry'ubumenyi n'ubuhinga bwa none mu gihe ca none kandi ngo hagashingwa amahinguriro akomeye. Ica karindwi, abanyamitahe b'abanyamahanga bahurumbira igihugu c'u Burundi. Uburundi buvuga ko rero bufise ubutare bwinshi nka nikeli, kobalte, coltan, casterite ndetse n'ubundi bwinshi bukenerwa cyane mu ihingurwa ry'ibirwanisho, amatelefone, bateri, ordinateur ndetse n'ibindi byuma bitandukanye. Ibishobora ndetse ngo gutuma Uburundi bugatunganirwa. Akarero nk'igihugu ca Botswana kiri mu bihugu muri Afurika ngo bitunze cyane kubera igisata c'ubutare ngo cashinze imizi, aho ngo bivuga ko abenegihugu baho ngo babayeho ku rugero rw'ubuzima buri hejuru. Ayo rero namwe mu makuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi. Reka tunyurukire ndetse no mu bindi bisata bitandukanye turabire hamwe mu biriko birahavugwa nabyo tubandanye tubibashikiriza. Reka n'ubundi tubandanirize amakuru yacu mu gisata kijanye n'ubutare, aho rero biriko biravugwa ko kuri ubu ngubu muri Bubanza bariko haravugwa amakuru ajanye ni ikirombe c'ubutare ngo cahitanye indongozi zibiri mu ndwi imwe gusa. Wa 16 Munyonyo umwaka, iminsi ibiri inyuma y'ibogozwa rya musanteri wa komine Bubanza kwa 31 Gitugutu uheze, umukuru w'igipolisi mu ntara Epitase Gatamari yahagaritswe mu mabanga ubwo b'amasoko menshi yo ngaho yavuganye n'imbonesha kuri yacu. Izo ndongozi zibiri zivugwa mu kibazo kimwe kijanye no gucukura ubutare muri zone Ntamba muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu burangaro bw'u Burundi. Ubwo amakuru yacu, uwo mukomiseri Gagamira ubu acungiwe muhira iwe, yarambuwe ibigwanisho byose, ntagira imodokari y'akazi canke uburyo bwo gutumatumanako. Ingingo yo kumuhagarika yakurikiwe n'ikete rimusaba kwisigura ryasohowe kwa 3 Munyonyo y'umwaka na komiseri arongoye akarere k'igipolisi. Ariko kandi amakuru yegereye iyo dosiye avuga ko urwo rupapuro rwagumye ku biro by'igipolisi c'intara ya Bubanza rutigeze rumushikira. Ibyo bifise imizi ku byabereye ku birombe byo ku mutumba wa Ntamba hatunze ubutare bwa Karuta, utare buronderwa cyane mu gihe kandi kera bwahora bwimbwa na koperative yo muri ako karere. Ibyo birombe kandi ubu biriko biragwanirwa na benshi, harimo ndetse urwaruka rujigikiwe na peyaje mu mugambi wa leta y'u Burundi usanzwe ndetse ukorera no mu birombe bya Gahongore. Uwo mugwi kandi wa kera warigijweyo hahabwa ikibanza iyo sosiyete nshasha. Ibyo bikaba kandi byatumye imishamirano
yiyongera muri ako karere. Ubwo intahe twegeranyirijwe aho nyene musanteri wa komine yoba yaratanze itegeko ryo guhagarika kwa 27 Gitugutu y'umwaka urongoye koperative ishigikiwe na Peyaje. Uwo yoba kandi yahavuye arekurwa inyuma y'amasaha makeya gusa ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange ndetse n'umutekano. Umushikiranganji ubwiwe yaciye ahagarika musanteri wa komine n'uwurongoye igipolisi muri iyo ntara. Komiseri Gatamira yagirizwa gufasha mu bijanye n'umutekano ishirahamwe ry'ingenga ry'imbubutare mu gushira ikirindiro c'abapolisi kuri ico kirombwe ngo hahonyanzwe amategeko. Amasoko yaho nyene yemeza ko ibirombwe by'intamba bikomeye cane kuva ubutare butanguye gukurikiranwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Amashirahamwe menshi yarahevye ibikorwa vyayo. Indongozi zarahagaritswe zikekwa kuba zarateye ubwoba urwo rwaruka rushasha, bivuga ko rwegereye umukuru w'igihugu, ivyoba vyatumye imishamirano yiyongera. Igendereza ryoba rimaze kuvyumviriza indongozi nyinshi muri politike n'umutekano zivugwa muri iyo dosiye. Ku munsi wa gatanu wa 14 mu nyonyi w'umwaka, umushikiranganje hajejwe umutekano yaragenye Colonel de Police Salvatore Simbananiye umukuru w'igipolisi mu ntara ya Bubanza asubiriye Epitase Gatamira. Ko ico twibutsa nuko kandi amakomisariya y'intara ayikiri 18 nubwo mu ndinganizo y'intwaro inyuma y'amatora yo muri Ruheshi uyu mwaka intara zagabanijwe zikava kuri 18 zija kuri 5. Iyo ngingo ntirashirwa mu ngiro mu gipolisi. Ibogozwa ry'izo ndongozi zibiri ryakurikiwe n'igenwa ryihuta ry'umusubirira komiseri yake ryerekana indyane zicibonekeza mu gisata c'ubutare mu ntara ya Bujumbura, bamwe n'igipfungu kiri hagati y'inyungu z'ubutunzi ndetse n'inzego z'umutekano, nk'uko amakuru dukura kuri ico kirombe ndetse no muri iyo ntara ya Bujumbura abishikiriza. Reka rero tube dushimiye mwese mwariko muradukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozera ngaha n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe kuri no chaîne yanyu Rudende Sange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mu makuru n'ibiganiro mwariko murashikirizwa kuri iyi saha. Bibutse mu bitondo suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze murabambere ko na notification zijanye n'amakuru mashasha tuba turiko turashira kuri no chaîne yanyu hino yacu ya Sange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire rero turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.